Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV nze ko mumeze neza je meze neza ndabibutse kuri mikoni Ange Irankunda mu vyuma naho ni Juma Jux umuntu wacu abikora neza nkuko bisanzwe no musi rero nje ngaha anye ndababwira yuko tubafitiye muri uyu mubabaro muramuzi neza umuririmbyi w'umurundi yadugije idarapo ry'u Burundi mu bihugu bitandukanye yitwa Nzida Desire. Rero muramuzi yuko ari umuntu akora ibikorwa vyinshi kandi vyiza kugira ngo ahayanishe igihugu c'amavuko ciwe ari bwo Burundi, kugira ngo akiduze idarapo ry'u Burundi kugira ngo risamirane mu makungu canke rihungabane mu makungu. Uwo muririmbyi rero tukaba dufise inkuru novuga yuko ibabaje cane. Nziza Desire rero mukaba mumuzi yuko yari muririmbyi abikora neza, yaraherutse ko gusohora indirimbo le 15 z'ukwindwi le 15 juillet 2021 akaba yasohoye indirimbo yiwe shasha yitwa Mwiza. Sinzi ko yoba yayiririmbiye umufasha wiwe nuko sinzi tuzobivuga ko vyinshi biramvuye, ariko murabona neza yuko aguma akora ntiyicara. Mukamuzi yuko ari umuntu yubashwe cane kandi yubaha mu cubahiro ciwe ahari vraiment yubahwe. Uno musi rero twumvise inkuru yatugezeho yo muririmbyi, inkuru novuga yuko atari nziza, inkuru y'umubabaro y'agahinda umuntu wari wese ishobora kumukorako. Umuntu wese akunda igihugu c'u Burundi canke akunda indirimbo ndundi, akunda abaririmbyi b'abarundi, iyi novuga ko ari iyi nkuru aho uri hose ishobora kugushikira kandi murazi yuko uyu mubiri twambaye novuga yuko tutazogumana, ejo birashobora guhinduka ukumva umuntu yitavye Imana. Ivyo rero nkaba ndabivuze kumva yuko twumvise inkuru yuko umufasha wiwe umutambukanyi wiwe bari baheruka kugira mariage, bagize mariage muri Novembre 2020, hari haheze amezi 8 rero niyo babanye n'umugore wiwe. Uno musi akaba atakiri mw'inosi y'abazima yitavye Imana. Ko mubizi Buja Hit TV ntihengeshanya kubazanira inkuru zigezweho, inkuru nziza canke mbi. Uburundi abaduza idarapo ry'u Burundi kugira ngo rimenyekane mu makungu, ikibashikiye cose tugerezwa kuba ready kugira ngo tubahe inkuru zabo zimeze gute. Nkuko nabwiye rero umufasha wa Nziza Desire, umutambukanyi wiwe novuga yuko atakiri mw'inosi yacu y'abazima yitavye Imana. Mushobora kwibaza rero ngo yishwe n'iki, vyagenze gute? Ni inkuru yadushikiriye ivuga yuko yitavye Imana. Umuririmbyi wacu Nziza Desire canke musaza wacu mwene wacu, murumva yuko ari mu bihe bitoroshe, ibihe bigoye. Mushobora kwibaza rero ngo uwo mufasha wiwe yoba yaragwaye iki? Reka tuzobatohoreza, ariko amakuru dufise nuko yari agwaye yaramaze igihe kitari gitonyi cane, kubera yuko amagara yaramukitse, yaragwariye mu bitaro kwa Kalede. Akaba rero yitavye Imana uno musi tariki 16 z'ukwezi kwindwi mu 2021. Ndabibutse mukaba nababwiye yuko Nziza Desire yaraherutse gusohora indirimbo yiwe, indirimbo yitwa Mwiza, indirimbo iboneka neza yuko harimwo amajambo y'urukundo. Nibaza yuko ko twibaza yoba yariririmbiye uwo mugore wiwe, uwo mufasha wiwe. Gushika no musi rero akaba yakiriye ibintu kumbura atari yiteze, ibintu bishitse giturumbuka yuko umufasha wiwe yitavye Imana. Murumva yuko ari inkuru ibabaje cane gose, umuntu wese ishobora kumukorako. Mwibuke yuko hari haheze igihe novuga ari gitonyi, amezi 8 mubanye n'umufasha wawe,
novuga ko bari muri bakira abajene marié akimukeneye mu rukundo amube hafi tukaba mu makuru twoba tutaratoza neza ariko twibaze ko yoba ariyo bari mu kugenda gufata urugendo kugira ngo amutware hanze murazi ko ataba ngahanye mu gihugu c'u Burundi n'ahari umurundi yari yaje kugira izo ntuze aya maprojet we ya mariage kugira ngo mu misiza kumbure bajane mu gihugu yarabayemwo aho hanze y'igihugu kugira ngo babandanye babana amube hafi mukamumva rero yuko ivyo bintu bitakibaye kubera yuko umufasha wiwe yitavye Imana. Bakunzi ba Bujahi TV, bakunzi b'u Burundi, inshuti z'u Burundi aho muri hose, nizere yuko mwumvise umuntu wese ahari nuko amayiteguye kubera nta muntu azi n'isaha azi umunsi n'isaha kumbure ejo nawe birashobora kugenda uko. Reka dufate akanya rero twihanganishe umuryango wabuze, umuryango wa Nziza Desire, inshuti ziwe, abagenzi, tumwihanganishe ku kubura kubera yuko ni ikintu kibabaje cane. Reka dufate akanya tumubwire ngo pole sana, mwihangane kuri ibi bihe murimwo. Reka dufate umwanya tubabwira ati pole sana, twese niyo tuja mwihangane, Imana ibafashe mu ibane namwe mu ivyo bihe murimwo, Imana ibahezagire.